kutamenya Imana yarayirengagije, ariko none yigera ko abantu bose bari bose bihana. Ubwo yashyize umuze wo gushyira ku isi yose amateka y'ukuri, bizacisha umuntu yatoranije, kandi habaye ikimenyamenya cy'ibyo umuguri umwe mu bapfuye. Murabizi bene data, igituma tuvuga ubutumwa bwiza ni uko abantu benshi bagendera mu byaha kubera ubutamenya. None Imana avuga ngo iminsi y'ubutamenya Imana yarayirengagije. Nini watu n'abantu bagendera mu byaha kugira batamenya, umenga ntibabizi ko Yesu azoza, bakabona yuko icyaha kizobazanira urupfu. Ariko iminsi y'ubutamenya Imana yarayirengagije, ariko noneho igera ko abantu bose bari bose bihana. Naha mu ishengero abantu bose bihana, no mu mihana iwacu abantu bose bihana, no mu bindi bihugu abantu bose bihana. Siko nuze Profeseri Muzatubwira yagiye mu Bubiligi nawe nyine asanga bimeze gutyo. Imana ibaza ngo none ntumende ninde yotubwira, uninjira none ntumende. Haleluya. Imana igomba ko abantu bose bayihana. None kugira ngo bihane bazokwihana bate? Bagusome no muri Mariko 2:8. Imana igeze ko abantu bose bihana, ariko bakeneye umuntu ababarira. Nicyo gituma rero twumvise ngo none ntumende ninde yotubwira. Haleluya. Umubyeyi w'umuntu afatanye Imana niwe yatubariye. Yumvise ati haje umubyara imbere y'abana, akavuga ati ngabuze umwana ngo tuba kubonanya amazi, sinona habaho ubuzi murayo urumva uri kure y'abana akabakana umubyara kandi kabazo ngabuze umwana wenda kubonanya amazi, nta mwana ngo tuba kubonanya amazi. None abamuguzi abagomba ati tumajewe. Siko none rero Imana yamaze none ibyo bikorwa n'imitumende abantu bariko barapfira mu byaha, kandi Imana yageze ko abantu bose bari n'abantu, abantu bose bari bose bapfira. None ntumenye Yesaya Mariko 16 arababarira ni Yesu ati mugende muje mu bihugu bingana. Ega natwagiye muri kimwe ati nyine twabikwiye. Uwizera mubwire aravuga ati mugende mu bihugu byose mubwire abaremwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azokizwa, ariko utizera azokizwa n'urubanza. Kandi ibimenyetso bizokuboneka ku bizera n'ibi zosenda abadayimoni mu izina ryanje bazobwira inyishika, bazofite inzoga niba n'ikindi cicana kizobwira na gatoya bazorabika ibiganza ko barwaye gakire. Yavuga ngo tugende tuje mu bihugu byose tubwire abaremwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azobwira ni Mariko 16:15. Uwizera akabatizwa ariko utizera azosengwa n'Imana. None Pawulo warabaza igice cya 10, Pawulo Mariko 10, Abaroma 10. None abo bantu bazokwizera bate ko bataramwumva? Akeneye umuntu ababarira, umwe baguhembeye none kugenda uzuba bazokwizera bakabatizwa bazokizwa. Amen. Abaroma 10 ibituma dukwiye kumva abantu bakwiye kwihana bose. Ariko none tuje mu bihugu byose tubabarire, kuko ku murongo wa 13 mwahabonye Abaroma, kuko umuntu wese azokwambara izina ry'Uhoraho azogira ate? Azokizwa. Abari Kenya, abari Kongo, abari Rwanda, abari hari y'umundo, abari bamundo y'ibukira, abari hari y'umundo y'ibigega, abari hari y'ahita hose, abari
kandi bazokwizera bate uwo batarumva, kandi bazokumva bate atawasiguriye ibyiwe, kandi bazosigura ibyiwe bate batatumwe. Uko handitse ngo we kundi ibirenge byuzanye ubutumwa bwiza bwiza, ariko abumva ubutumwa si bose. Uko Yesu yavuze ati umunani ninde yemeye igitumvise, ni ukwemera kuva kumva no kumva kuva ku ijambo rya Kristo. Murumva abantu b'Imana, hariyo abantu b'Imana barari batowe bakiza, naho twabashaka nabyenye abantu nyamwabana naho twashize nuga gusa amatara hirya no hino, ariko n'ubu butumwa bundi tuba turakwituka. Muratumva gahera, murumva none ushinze ishuri inayiro yitwa Icoka, twagize izindi zishika zinani yitwa Ruhini, kandi yitwa Gitengera, kandi yitwa Kaba Amariko, Kabiliya, n'ahandi yitwa Tika. Aho ni hatanu, ariko naho nyene usanga ari ngukuva hano ku Kinyakaramba iwacu bikotene n'umunani n'ayo mashuri kugira ngo Kenya n'igihugu cyagize. None umva tuvuye Kenya i Nairobi aho twese Icoka, tugiye i Busia ibirometero 405, tuvuye Icoka ntuze Busia tugiye ku birometero 165 hariya munuze Ikisi, tuvuye Ikisi tugiye ku birometero 146 Eldoret kilometero 550 kuko yubiki. None mwumvaho ubutumwa burakwiye, imyanya iracyari hagati, Mirimirezi imbuzi ni bake, ariko abantu bose Imana yagomba ko bose bihana. None bazokwihana bate? Uzopfa ameze nka Yesu wese azokizwa. None bazokwambaza abatuwo batarizera, twashobora kuza bazokwizera bate uwo batarumva, bazomwumva bate akabona ibyiwe. Isho n'abari hariya n'ikintu mbona rero uze profeseri muze ejo arabivuze ikintu gikuriye cyo kuvuga ati mubanze kukumira rusange mu muntu w'umushobozi, turakwiye kubanza kuwuza ubushobozi. Nawe nicyo mbona twe tugize ahagusa, ariko dufise tumeze nk'umuntu ashinzwe amatara ashika atanu muri urusengero rwose. Amatara asubira guhuka rero inuzeye umuti. Rero ni pastori bantu baratwaje naramanutse ibujumbura nkigenda ubwambere, ateshika kunyamutekere murahabona mwiko, ati mbona amatara yose amatara y'Iparaka, ati ndabona mbega yeye ini Bujumbura inyenyeri zakira hasi. Muraona kumega inyenyeri, ati baba bateka izo sinyenyeri n'amatara muri Kigisagara. Ntabandi n'abantu rero mwebwe ahagushize amatara, urabona ko abantu inkubi zatometse amatara ziri gusabika. Twe tutometse amatara turasukamo amavuta, mwece mugenda umuntu wese yari muce mumurika nkabe amatara y'igihugu. None hagati y'Itatuma ni Nairobi ibirometero 105, none uba twoza tuzotinda tubigire ko tuba turashinga amashuri. Umviriza indi muntu mpemu yera, kandi mpemu yera n'ubushobozi yavuga ko muntu mpemu yera kuzoronka ubushobozi. Murongo ubushobozi cyane ubushobozi murabona harimo ko bisajya mu ibarabara yambaye cyane impuzu y'igikore nayo ibintu bijyanye n'ijana igacakarara rwose. Siko none kubw'inkomezi uwo bakitegera inkomyi yose, ariko arafise ubushobozi yahawe. Niko baravuga umukendereye ubwenge, nicyo gituma mwumva rero natwe murafise ubushobozi n'umutima mpemu yera. Amasengesho yanyu abo muyaga muba mufise ubushobozi aho mutemere hose guhagarara abantu muti hagarara wacawurira wakusambere n'umwaka hagarara hari n'abantu tubasanga abantu baba bamara neza bahagara impande y'abantu bambaye ubuso bambaye impuzu yakoze bahamagara abantu bose ngo nibaze tuti ibyaha n'ibintu Imana yawe abantu arakeneye muriko muravuga amatara rero twaba tuturebe batumeze nk'amatara turimo turasukamo
shingiro ngo n'igitereko kw'amatara. Yabonye Yesu ariko aragenda hagati y'igitereko kw'amatara. Amatara ku rusengero n'igitereko kw'amatara. Muranyumva? Mwebura amatara y'isi. Abakitwa nibo matara y'isi. None rero urusengero n'igitereko kw'amatara. Dusukamo amatara ijambo ry'Imana. Mwebwe dusutse amatara muri mwebwe niba dusukamo amavuta. Muce mugenda no muri amatara. Muriko mavuta. Ni koko mukaronka ubushobozi. Mwumvise umupolisi aragenda imodoka. Hagarara rwose nkagatera. N'abantu benshi. Umujije cyangwa operi. Arabwira umuntu uracirwa gufungwa imyaka 5 n'amande y'icabiri. Siko. Umuraba umwaka kumubiri y'ukunesha. Ariko kwafise ububasha bwayo. Araguhagarika. Tuti natwe dufise ububasha bwa leta yo muri ijuru bwa Yesu. Tufise ububasha guhagarika icyaha, ubusambo, uburozi, ubwicanyi. Tukabuhagarika. None bizova hehe kugira ngo abo bantu biko birere birongo umutima. Akwiye abatutsi mu nzu y'Imana. Urako mafuko ubuze rero yera bashikuyagarika. Ahari twabwe cyari ubushobozi dukoresha tuzuzwe mu gihe. Ufise bw'imyera amera nk'ufise telefone irimo umuriro. Siko none murakumva itelefone idafise umuriro ingomezi telefone idafise telefone idafise toshi ingomezi zihajya mu muryango. Ingome telefone iri hejuru umuriro naho wa telefone urabona n'abakuru ariko harimo umuriro nari ikigenero wa telefone abantu nari abakoze yo telefone hari kubigiye akamwe twabize ububasha bw'Imana utelefone abantu bari muri nyamihana aho tutarashe kwakaza sikuga ye none twabize umuntu w'Imana murongo ubushobozi Imana yagize none bazokwizera bazokwimva bageze mu mutamavuga ati inyenyeri mbega zakiri no hasi wamenga no kwihenda ariko nivyo Imana igomba abantu b'Imana aho bakwiye bamere nk'inyenyeri aho ukwiye bakito mwese nabo mwanya uriya ikwiye kubaraba akabona umwega n'amatara y'ubutumwa Imana agomba bashikanye benshi kugorotsi bazokwanga kandi siko none yega kubira umutwe wacu kubona n'abantu bose none rero Imana igufasha yageze ko abantu bose bihana kuko avuze ukuri mu bana bose n'abantu bose bakikwigisha none uzo kumazina kuhoraho atokizwa ariko kwambaza bate uwo batarizeye uwo kwizera bate uwo batarumva nicyo gituma hajya muri Matayo 9 ko barahamusubiye Yesu wabitwirira abantu navuze ubundi buryo rero nabwo ubundi buryo mbona bamaze kuronka ikomeza bazosengera abarwayi bahagarika indwara siko basengera abarwayi bakire umuntu amaze gukira bakiza indwara rero bavuga urabizi no mu byakozwe n'umwamba mu mwami abashumba bawe kuvuga bashize abantu nawe ugorora ukuboko ukiza indwara ibitangaza n'ibimenyetso bikoreka hanyuma na Yesu icyatuma abantu benshi bamukurikira tubona n'umukwe yavuze ubutumwa agace gukora ibitangaza dusohoye muri Matayo gatoya hakoretse ibitangaza urumva nawe ubona yuko dukwiye gusenga Imana bariya abantu bariyo gucika amatara hanyuma rero ibitangaza iyo bikoretse ubundi yanditse ikindi gitabo yavuze ngo iyo ibitangaza bikoretse bimeze nk'ijwi ry'inzamba murabona ahari inzamba baragiye kuvuza iwacu inzamba y'akarabo abari mu ntara hariya bose barashobora n'abana baragiye baravuga n'abantu bose kumbe rero iyo ibitangaza bikoretse nk'ijwi ry'inzamba twavuga tuti nkaha ingegera ntibase nkacu navuga ati nkacu n'imwe andorete ku kilometero amajana 5 yo kuvuga kuri ni ukuvuga hagize abantu bakiri bakakugwa baca bagenda ubundi akabaza mbega bayambara bavuga ati yego yakiriye basengera indore tubasenge tukayikire apa bariya mu nze kwiraro aca agenda abandi b'iwabo batuba bahakikana mbega wewe waravuga ati yego nawe akiriye agaca agenda kumuzana waba uri mukarani agasubira ubundi aba hari makana kamubaza wakiriye hariya ni muri ubwo buryo rero ibitangaza bifise ububasha bityo bihamagara abantu bakaza
nicyo gituma Yesu atumaze umusige wambara ubushobozi bw'ijuru. Urumva na Yesu mu kwishengero rikwira yakora ibitangaza. Soma Matayo 4:13. Dusoma ngo yohere kuri 12 Yesu yigishije i Kaperinaumu. Matayo 4. Yumvise ko Yohana yashizwe mu ibohero i Galilaya yo mu Nazareti, aja kuri Kaperinaumu hafi y'ikiyaga mu rubano rwa Zebuloni na Nafutali, ngo ivyanditswe na Yesaya yavugishwa n'Imana bishike, ngo igihugu ca Zabuloni n'igihugu ca Nafutali aherekeye ku kiyaga hakurya ya Yorodani, i Galilaya y'abanyamahanga, abantu bari bicaye mu mwiza babonye umuco mwinshi, kandi abari bicaye mu gihugu c'urupfu no mu gihugu cabo umuco urasiye kuri bo. Guhera ubwo Yesu atangura kwigisha ati nimwihane mugamije mw'ijuru buri hafi. Aciye iruhande y'ikiyaga c'i Galilaya abona abavukana babiri, Simoni yitwa Petero na Andereya mwene nyina, bariko baraterera isenga mu kiyaga kuko barabaruka. Arababwira ati nimunkurikire uzobabwira abaroba babo. Baca bareka isenga baramukurikira. Yigiye imbere yabo abona abavukana babiri, Yakobo mwene Zebedayo mwene nyina Yakobo, bari kumwe na se Zebedayo mu bwato bariko barasana isenga zabo. Arabahamagara bati bareka ubwato nasi baramukurikira. Yesu agenda i Galilaya yigishiriza mu masinagogi yabo, ababwira ubutumwa bwiza bw'ubwami, akiza indwara n'ubumuga by'uburyo bunganiye bwose mu bantu. Inkuru yiwe ikikwira Isiriya hose, bamuzanira abarwayi bose n'abatewe n'indwara zitari zimwe n'ibibaseseje, n'abinjirwa n'abadayimoni, n'abarwayi ingangara n'ibimuga arabakiza. Kandi ishengo ryinshi riramukurikira bavuye i Galilaya na Dekapoli na Yerusalemu, Yudeya hose bakugenda. Murumva rero twagomba gusengera bariya bantu bamaze gukizwa, ubuture mpemu yera, kuko butuye mpemu yera baba bafise ububasha guhagarika indwara n'ubumuga n'ibyaha byose. Uriko ndavuga twavuze ngo hari umuntu adafise mpemu yera ameze nk'itoroshi itelefone basi. Itelefone idafite umuriro, nawe biravuga ariko ufise umuriro uratelefona na hirya no hino, turatelefona mw'ijuru nawe bakakubona neza umupira. Ameze nk'irati ikagira amapinde, nawe yoba ari nini yabaza bose babwira amakuru abanezera, abantu bakabona kumvira iminsi yacu wari n'icyo ababarira, ariko nta gakinga bibamarira. Uriko mpavuga urumva ufise cyangwa itoshe, ufise itoshe bagira ati tugira ko tutashe mw'ijoro rimwe twegeye ufise itoshe, ariko idafise amapine n'ikimara. Umugeni adafise mwene ameze nk'imodoka itagira esanse, nawe yoba yagize asigara gusa n'ufise ikinga. Siko none uburenganzira bw'abantu bwoba kurongora n'imodoka ijana abantu kumugongo. Tumere nk'iradiyo wumviramo amakuru, tumere nk'itoshe wumvira abantu kuruganira. None rero umva Yesu nawe yatanguye kwishyura ati nimwihane wamenye umugihugu yawe, ati turababere uwatagenda genda mu mihanda yose ko mwumvise ngo none bazokwize uwuzokunda zikendo wese, none bazokwambaza bubakarize, none bazokwizera bubakarize, none bazumva amase akawuroba, none azobabarira akatumwe. Murumva udafise umwanya w'ishikayo atuma abagenda akabatuma. Uriko muravuga batanga ku byacu bikabatuma baronka ingene nawe bibashikira, baronka ingene rero usanga n'ibintu baca batangura bagura ibintu byose baramenya agateka gake. Hari abantu benshi barakota mugabo abandi karwaye n'ibintu byose bafise ubwabo, ariko abandi barakota ariko